Ndasubiye kukuramutsa no kuguha akaze we munywanyi wacu wariko urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza n'umwanya w'amakuru ariko aravurwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Naguhaye ikaze rero we tugiye kubana muri kano kanya hari amakuru yihuta dushikiye cane tugira turabire hamwe. Mw'idonido turaza kugaruka ku makuru ariko aravurwa cane, hari inkuru yihuta idushikiye kano kanya ivuga ko Umurwizatunga Prosper Hakizimana batazira Gisiga yoba yaraye ijoro rya mbere mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu Gisiga aragirizwa iki? Niki cyatumye yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba? Turaza kubigarukako muri ano makuru. Turafise n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziragaruka ko cane. Leta irakwiye kwitwararika ikibazo c'abarundikazi baje gukorera mu bihugu vy'Abarabu bagiye mu bikorwa vy'urudandazwa rw'abantu. Ivyo byose turaza kuraba abavyinyegeje inyuma ndetse na bamwe mu bategetsi bakomeye b'u Burundi boba bari inyuma y'uyo mugambi. Turaza kugaruka ku zindi nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa irya nino, kwibwirizwa ryatanzwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ndetse no kungene ryakiriwe. Ayose n'amakuru turubuze kugarukako muri kano kanya. Sangwa kaze rero we tugiye kubana umunywanyi wacu ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Wowe utwumviriza uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, nawe utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, uri mu gihugu ca Tanzania, mwese aho muherereye hose cane cane mwe muri mu makambi, turazi ko muba muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu kugira mumenye biriko birabera ngaha mu gihugu. Abari mu bihugu vy'ababanyi nko Rwanda ndetse na Uganda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mwese turazi ko mukunda amakuru yacu. Sinibagiye nawe we uri mu gihugu icacu cose co muri ku mugabane wa Amerika, muri Buraya ndetse n'ahandi hatandukanye, mwese ndabakengurukiye cane. Ndatevye reka dutangure n'amakuru yacu mw'idonido. Hari amakuru yihuta dushikiye yavuga yuko Umurwizatunga Prosper Hakizimana bamutazira Gisiga ngo yoba yaraye irya mbere, ngo yaba yaraye ijoro rya mbere mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Uyo Gisiga rero ngo yoba yashikanywe aho mw'ibohero ku mugoroba nk'uko amasoko yacu mu Mpimba yabitumenyesheje. Ese uyo Gisiga yoba yakoze iki? Aragirizwa iki uyo Murwizatunga? N'amakuru ugiye kumenya muri kano kanya. Mu makuru dufitiye ivyemezo nuko Hakizimana batazira Gisiga ngo yitwa ko ari wenyene sosiyete yitwa Pona Pharmaceuticals, imwe twahora tubabwira ivurwa yuko ariyo ikoreshwa mu rudandazwa rw'ibiyayura mutwe. Kuri ubu rero amakuru dufise nuko ngo uyo Prosper Hakizimana batazira Gisiga ngo kuri ubu yoba ari we nyiri sosiyete Pona Pharmaceuticals. Muri kino gihe iyo sosiyete ikaba ikekwa mu rudandaza rukomeye cane rw'ibiyayura mutwe. Mu butegetsi buheze bwa Perezida Nkurunziza, Gisiga yari nakorwa ko kugeza aho rero ngo yahawe imparati y'imodoka y'ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania. Kumufata agashigwa mu Mpimba gishobora kuba ikimenyetso kidasanzwe ku bajejwe amwe mu matungo y'umuhisi. Inkuru rero ijanye n'abategetsi b'u Burundi bakekwa mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe tuzobandanya kuyibashikiriza. Hari n'ibindi bice tuzobategurira, tukaba rero tukirondera amakuru nabanduka kubirabana na Gisiga ko yoba koko yaraye mu Mpimba. Tukaba rero tukibaza ibijanye n'umunyakenya bari basangiye idosiye. Byose muraza kubikurikira mu makuru yacu ataha. Tukiriko turavuga ku makuru mwenayo arabana n'ibikorwa binyuranyije n'amategeko, ariko haravurwa inkuru cane iriko irakwiragira irya nino kubirabana na leta y'u Burundi, cane cane bamwe mu bategetsi bari muri yo
bavurwa mu rudandazwa nanone mu rudandaza rw'abantu. Amakuru dufise nuko nyuma yaho bikabonekeye yuko hari abantu bariko baraja muri ivyo bikorwa ndetse bikavurwa bamwe mu bategetsi boba binyegeje inyuma y'uyo mugambi cane bivurwa yuko ngo bagira uruhara kugira abigeme n'abakenyezi ngaha mu Burundi baronswe impapuro z'inzira zituma bajya kudandazwa mu bihugu vy'Abarabu. Bamwe bavuga ko leta ikwiye kwitwararika ikibazo c'abarundikazi baja gukorera muri ivyo bihugu vy'Abarabu. Igihe leta ya Ndayishimiye yamenyesha ko ihagaritse ivy'abakenyezi baca ku kibuga c'indege bagiye mu bihugu vy'Abarabu, haravuzwe vyinshi, haravuzwe ibitari bike. Bamwe bavuga se leta yoba igiye gushira ingufu mu guhagarika urwo rudandazwa rw'abantu. Amakuru rero dufise nuko igihe leta nyene yamenyesha ko ihagaritse ivy'abakenyezi baca ku kibuga c'indege ca Bujumbura bagiye mu bihugu vy'Abarabu, tukaba twarakiye tubamenyesha ibijanye n'ingingo ibyavuga ko ari iy'ubwiyorobetsi kandi ngo igiye kongereza amagorwa y'abarundikazi baja kurondera akazi muri Aziya. Twaravuze neza ko babuza guca ku kibuga c'indege ca Bujumbura bituma bagenda baciye mu bindi bihugu nka Kenya, Uganda na Tanzania, ndetse ngo bikaba byabakwegera kwegera urundi rugendo bagiramwo ingorane zikomeye cane, harimwo gusambanywa ku nguvu n'ababagurisha. Twarabwiye kandi ko amagorwa y'aba bakenyezi ahagaze cane ku bihangange bikeyi mu butegetsi bwa CNDD-FDD, ngo bidashaka ko habaho amasezerano hagati y'u Burundi n'ibihugu vyakira abo bakenyezi. Ivyo bihangange rero bikabona ko vyoca bitakaza imiliyaridi 20 bikura muri urwo rudandaza buri mwaka. Iyo ivyo twababwiye rero bikaba vyaraye bibonetse vyibonekeje ejo haheze Kampala mu Buganda, aho igipolisi cafashe urupangu rwugaraniyemwo abarundikazi 30 bari barindiriye kurungikwa mu bihugu vy'Abarabu. Umurundi Joseph Garuka akaba yagirizwa urwo rudandazwa, yafatiwe mu cumba c'ihoteli ari kumwe na 2 muri abo bakenyezi. Ikinyamakuru cyitwa The Observers kikaba kivuga ko uyo Joseph azaratora umukobwa ashatse akaja kumusambanya atacamira. Abo barundikazi rero bakaba baguma bugaranywe mu rupangu ruriko amagufuri menshi kandi cazira ko abo bigeme n'abakenyezi baja habona canke ngo bavugane n'abaganda. Joseph Garuka n'abandi 4 bakaba rero ngo bakorana nawe barafashwe n'igipolisi ca Uganda. Bikaba bivugwa ko Joseph Garuka atinyitse kubera ngo yoba akorana n'abakomeye mu nzego z'umutekano. Kwa 14 Kigarama mu mwaka wa 2020 igipolisi c'u Burundi carerekanye abarundikazi 101 bafatiwe mu rupangu bugaraniwemwo mu buterere bwa Bujumbura. 2 muri 3 bagize ishirahamwe ribarungika mu bihugu vy'Abarabu barafashwe barapfungwa. Uwa 3 ntiyigeze akorwa ko kubera ari umukenyezi wa generali ari mu bategetsi bakomeye bajejwe intwaro. Inama shikiranganje yarakoranye iravuga ingingo zidasanzwe harimwo kugara amazu akora urwo rudandaza ndetse no gupfunga abarukora. Nico rero bita gusigana inkore ku maso munsi y'ukwezi kumwe. Babarundikazi bafatigwa ku buterere bari bamaze kugenda bose muri Arabia Saudite ndetse na Oman. Mu kwezi kumwe abafashwe bagirizwa urwo rudandaza bari bamaze kurekugwa bose. Leta ntiyigeze kurikirana umukenyezi wa generale nyene
kirya kibanza cafatuyemwo abakenyezi mu buterere. Leta ntiyigeze kandi ikora amatohoza ku madolari 300 atangishwa umukenyezi wese aciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura agiye mu bihugu vy'Abarabu. Kuva iyo ngingo yo ku kibuga c'indege ca Bujumbura ivuzwe, hakaba haramaze gufatirwa abarundikazi muri Kenya ndetse no mu Buganda, ariko iyo leta ikabigumya yinumiye. Mbega hovuga nde kandi abari ku mutwe w'ivyo leta bari mu bakora urwo rudandazwa, bari rero mu bagabura za miliyaridi 20 ku mwaka. Nta ngingo nziza gizobaho leta itavuganye n'abakenyezi baje gukora muri ivyo bihugu. Ikibazo kirakomeye cane, abarundikazi batari bake ntibagira akazi, abagabo babo barashomereye. Hako bagwa mu bana canke se ngo baja mu buhumbu, abakenyezi bashima kuja kurondera akazi muri Aziya. Hariho rero ngo abatombora bakaronka ababakoresha beza, bakaronka udufaranga duteza imbere umuryango. Hari abashoboye kubaka amazu, barasomesha abana, baratangura kudandaza, barateza imbere imiryango yabo. Hariho abandi bahurirayo n'ingorane zikomeye, bataha barabaye abasazi kubera ivyo bahuriyeyo navyo. Bamwe rero baricwa, hari abataha badahembwe, n'ibindi bitandukanye. Abakenyezi baja muri ivyo bihugu bakabasaba leta ko yabakingira mu kuvugana n'ibihugu baja gukoreramwo, basaba ko rero hobaho ubuserukizi bw'u Burundi bitwararitse, bakaba basaba guhabwa agashahara kaboneka, mu gihe muri kino gihe bisanga bahembwa inusu y'umushahara wabava mu bihugu vyavuganye n'ibihugu bakoreramwo. Baratanga rero akarorero kuri Tanzania ndetse n'ibindi bihugu baripfuza gutanga ikori ryiza mu Burundi, aho kugenda binyegeje ukumengo ni abamenja. Barasaba kandi kumvirizwa ndetse no kubahirizwa. Ivyo byose basaba bikaba vyishwe n'akagwi gatoya ngo k'abategetsi bashira imbere inda zabo, batinya gutakaza imiliyaridi 20 ku mwaka, bagahitamwo rero amagorwa n'amaganya y'abashiki bacu. None ivyo nivyo leta mvyeyi ngo yoba iriko irafasha. Ivyo vyose mpejeje kugushitsa ko bivurwa n'abihweza ivy'agateka kazina muntu, babona ko leta yogira icikoze kugira hatogwe umuti w'ivyo bibazo biriko biribonekeza ngaha mu gihugu. Twari twabibabwiye, Perezida Ndayishimiye yaratanze ubwirizwe yuko abanyeshuri bose biga mu bigo vy'amashure y'uburaro mu Burundi kuva uno munsi wa gatanu bipimisha coronavirusi mu mwiteguro wo gusubira ku mashure ku wa mbere, nk'uko vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu. Iryo sekeza kandi rikaba ryerekeye abanyeshuri bashika 30,000, abigisha babo ndetse n'abasanzwe babakurikirana mu buraro. Umwe wese muri abo azotegerezwa kuba afise urupapuro rwerekana ko yipimishije imbere yo kwinjira mu kigo c'ishure ku wa mbere, nk'uko bivurwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Dr Tade Ndikumana. Iyo ngingo ikaba yatangajwe inyuma yaho bisabiwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yabivugiye mu ikoraniro ryahuje ugwaruka 500 ruva mu ntara zose z'u Burundi kugira ngo ruvugane ikibazo cyo kugwanya ubukene. Kuva mu ntango z'umwaka abandura coronavirus bariyongereye ngaha mu Burundi, inyuma y'umwaka umwe gusa iyo ndwara ivuzwe muri iki gihugu. Abitavye iryo koraniro bakaba bamwe rero bagaragara mu mafoto bafise udupfukamunwa, nubwo hari abatwambaye mw'izosi ariko hari n'abatwambaye. Perezida Ndayishimiye akaba yabwiye abitavye iryo koraniro ati ndasavye yuko mu gusubira ku mashure yanyu mwese mwogenda mwipimishije kugira mumenye uko mufise amagara meza, kugira
ntimuzoshike mwanduza abandi. Umukuru w'u Burundi akaba yavuze ko ashaka kwirinda ivyashitse igihe c'inyuma y'uburuhuko bwa Noel. Akaba yagize ati mwarabonye mu kiruhuko ca Noel ingene vyabagendeye, benshi rero bagiye banduye bashika banduza abandi bana mu mashure. Evariste Ndayishimiye akaba yanavuze ko yamaze kubwira umushikiranganje w'amagara y'abantu gutegura isekeza ryo gupima abanyeshure bose b'amashure yisumbuye imbere yuko basubira mu mashure. Amashure ngaha mu Burundi akaba azokugurura icese kuwa mbere tariki ya 12 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2021 inyuma y'uburuhuko bwa Pasika. Ingingo zo kwirinda zimwe rero zikaba zubahirizwa nabi na nabi, aho mu ntango z'uyu mwaka abandura umugera wa coronavirus biyongereye cane ngaha mu Burundi ugereranije n'imbere yaho, bikaba bituma igihugu rero gikaza ingingo zo kwirinda ikwiragira ry'uyo mugera. Gushika ubu ngubu ukaba mbere yuko winjira mu Burundi ari uko ugiye n'indege gusa, ariko iminsi yo gushika ushigwa kwa wenyene mu hoteli iherutse kugabanywa iva iyo misi ikaba iherutse kugabanywa iva kuri 7 ishigwa kuri 4 gusa. Izindi ngingo rero nko kwambara agapfukamunwa canke se kwirinda kwegerana zubahirizwa nabi na nabi gushika ubu, kandi leta nta gahunda ifise yo guha inshansho za coronavirus abanyagihugu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yatangaje ko leta y'u Burundi yahisemwo kuba irarindiriye, ivuga ko inshansho ziriko zirakoreshwa gushika ubu zitaremezwa burundu ko atangaruka mbi zishobora gutera ku magara y'abazihawe. Ku biharuro rero bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ngaha mu Burundi bikaba bamaze ivuga ko abamaze kwandura umugera wa coronavirus ari 317 gusa ngo umaze kwica. Abamaze kwandura no gupfa ngo bakaba bashobora kuba baringa aho cane, ngo kuko hatangazwa ibitigiri vy'abaciye mu bigo vyo gupima canke se kuvura abizwi icese nk'uko amakuru abariko aravyerekana. Ngizo rero zimwe mu nkuru zavugwaga cane hirya nino, tutegerezwa gukora no gufyonda kuri sabone kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nkiburaje wa mbere bashikirwa navyo. Ndakengurutse cane, ibihe vyiza kuri mwese n'ivyo ndabipfurije. Mukanya n'andi makuru agezwe ko ari karavugwa cane hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi.